Pasha ico twokora Oya suyu vuga wawe ndi mahora mubana umwe mahora mubana umugore wawe ari he akubonye rero none aho basi umuntu mukura ngaho gute ukuntu umuntu yose abufasha basi oya nta bufasha ahubwo je kintu mbona yaserije n'ujya mu STV, every story matters. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Reka ndabaramutse kandi ariko muribuka ko tuko turarondera 465 rero uyu yambwiye ngo arazi ahantu ari. Rero je nanse kubyemera mvuga ati nemera niboneye. Gusa namubwiye tutamubonye nakubwiye ko nanje nacinda kubaza uko nitwamubona tugasanga arasaze ukora iki nawe n'amasengesho tuza kumufasha nabindi ndakumara wewe tugende sawa fans best ndibaza ko mwibuka kuri barabara ariho hamwe aho aravomera murabona amabido n'abantu kekesho bariko baravoma ndetse ndavyemera we bese bona kubwira tugende Yesu Kristo we urabibona nubu nturavyemera ingo tugende nubu nturavyemera ndumiwe mana nubu nturavyemera ndiko ndakwaza nubu nturavyemera iraba ujya 435 uzi wewe mana yanje ujya 435 uzi umwe akina filme neza singuye wayibonye urabibona miri byo wakoze rawo wamubonye wavyemeye cyanda vyemeye itonde neza urabe rawo uwisiwe none uwisiwe Kristo wayibonye rani byo wagize okay umviriza ndakubwire miti jewe cyo mbona hakiri kare sivyo niba udashaka kugwa nko ku bantu na jewe reka twige ico twokora kuri uyu muntu ko je sishobora kuvyemera ntico kundi sishobora kuvyemera raba uyu ni wa undi akina filme neza nguyu Yesu we fans best raba raibo ndabukuna sika med ndabukuna sika meze miri mama wavyemeye nico mvuga aho wavyemeye ndabuze nico mvuga hama ngo nishavuze wavuga ko nishavuze siko bivuga none wanivuga ko nishavuze mama nta kintu nakimwe ashobora kukwishura uyu aguma muri ibi gusa abimazemo iminsi kuba nakubonye rero none aho basi umuntu mukura ngaho gute basi miri raba gusa umuntu niba hari icyo umuntu yashobora gukora kugira ngo ave muri ibi kuko je sinavyishimiye na gatoya ndagusaba ko mutwara nta kuntu nakume dushobora kumutwara kuko ntashobora no kutwumvira ntashobora no kutumviriza niyo ngorane yaba vyakunda Yesu we je gusa ibyo mubajije si bya kwishura yarasaze bya vrai nta kintu nakimwe ashobora kukwishura je ndababaye miti ahubwo gico muna gusa kumurabisha amaso gusa turiwe tumurabisha amaso ntaco basi tumuterure simaga kwemerera ntakwemerera dukora iki none Desi mbona ikintu umuntu yonakora basi je ndumi yaba byakunda basi akaba ukuntu umuntu yose abufasha basi oya nta bufasha ahubwo je kintu mbona yaserije n'ujya mugore ahubwo nawe ntamwerekwa ameze uku
basi oya muzanye basi hari cyo hinduka sinzi na je tuzoza n'ujya mugore sivyo je ngiye kurondera umugore sivyo ndabona yamubona ko duca turura kuko biraboneka ko yagize ko bimantare kuri ujya mugore ndakubwire sivyo ibiganiro byose mwakoze urabizi sivyo kandi umutima avuga yuko ari we yamufasha buri kimwe cyose sinzi ko babonye bya biganiro gusa je numvise ko afise umuvyeyi kandi mama we baci bambwiye filme ya Kenya cyambona ko ari ivyo urumva bambwiye ko afise umuvyeyi je kintu mbona ubwo twamagara gusa mama we nawe ntubudi nivyo nakunda noneho mama we warabizi ibi mama ashobora kuba abizi ahubwo usanga nyene vyaranse kujya miti bamuhaye usanga yaramwononye hakoga iki none basi we kurande gwawe we niwe watanguje ibi byose niwe wo kufasha ico twokora wabibonye ubu nturavyemera navyemera kuri yo mana yanje agisanga ariko yibuka cyagiye ariko muramukoresha yakwibutse navyo nzi mana ndababaye Yesu Kristo we none je ico mwoze gusa cyo nyene ndumiwe mana yanje no kuri basi ujye mugore tuzomuronderewe numva no bwoba tugende kumubaza umugore wiwe twumve hasi ko yogira naha yako tumve ko akiriya kantu basi tugende umubaze Yesu Kristo ko ndabibona ni hatari ngo umubaze wumve Katese umugore wawe ari he umugore wawe ari he mana yanje n'ukuri Katese umugore wawe ari he umugore wawe wamusize he ari he umugore wawe nuyu Dabaneze umugore wawe ari hehe umugore wawe ari hehe we ari hehe umugore wawe umwe mahora mubana wa mugore wawe mahora mubana ari hehe ubu niwo mahora mubana mvuga wawe ndiko mvuga umwe mahora mubana ari hehe ari hehe umwe mahora mubana wapi kweli je sindabibona bibintu ngira nta nuwakibuka sa umugore wawe wa wundi mahora wayibonye ko atakimwibuka nje ndaje wo muzana umugore basi wa mugore we sinzi kuntu byogenda tukaraba basi ko bimeze umviriza hasi no kubandanya ngo tugende kurondera rya mugore wiwe dutahe nje sisubirayo ago nusuye kumwegera sisubirayo ubona ko amaze kugira bisi subirayo nusuye kumwegera imwigirwe kure basi je mfuma ngenda ndabukunimira genda tora na micro tora 4-5 umugore wawe ari he oya suye vuga wawe ndi mahora mubana umwe mahora mubana umugore wawe ari he we wa mugore wawe umwe mwabana umwe wa mwabana wa mugore wawe mwabana we ari he umugore wawe ngenda kumukoronderera kumukuzanira yo mugore wawe umwe mahora mubana sawa dutahe sibyo yego cameraman gusa je niko ndarambona uwo muzani wa mugore we basi na mitende dutahe nana kimwe STV, every story matters.